mwisamirizi yacu Buja FM gice ca mbere niwe tuje kuganira ko yatuzanirwa gishasha kitwa Vibe. Ndizera ko ari mu mashogo gucumviriza abari kuri Buja TV indirimbo washogo kuyumviriza yitwa East Africa. Ni indirimbo yakozwe na benshi cyane kuri challenge, nibaza ko akoresha aba TikTok les réseaux sociaux barayizi cyane eti napenda kukula. Ndibaza ko ni indirimbo Vichou imaze imisi igera kuri 3 igiye ku rwego rwa YouTube. Ndizera ko ari yo ndirimbo tuje kuganira ko, ariko sivyo vyonyene turafise n'undi mutumire Vichou baje bazanye ngaha mwisamirizi yacu Buja FM canke kuri Buja TV tuje kuganira ko kuvyerekeye ino ndirimbo Vibe. Niyo mutumire cyo twakire mwisamirizi yacu Buja FM. Ndizera ko ari benshi cyane mu bice kuvyumviriza ko Vichou cyo twakire mwisamirizi yacu Buja FM canke kuri Buja TV. Dusabe tumwakire n'amaboko abiri kuri Buja TV. Ndizera ko amasalamu hari atagase bamaze kubona Vichou Mkali wa live East Africa. East Africa. Yes sir. Yambo cyane. Mr. Vibe uriko ndakwita Mr. Vibe. Sawa. Umeze Jenny sawa. The fighter twese tumeze neza. Yakazi. Reka niramukirize nikitari ya sivyo? Umeze neza? Ku buhinga bw'ivyuma hari hirya ibintu ni sawa. Akamikro kumwe kameze neza kanikita. Irakije mikro. Yamchane. Warakora. Anyumva Vichou? Bonise. Kwera ko utavuze ntivyojyo. Oya, byo babibishe. Cyo ni sawa nawe ni mpore. Ndabona ko Sama watanguye kuyimenya. Numva ko ari Vibe. Nama ndababwira ko je ntamenyego. Wabibonye? Uri umunyakazi, ni umunyakazi. Umeze neza? Je ni sawa, ndamutse bariko baradukurikirana ku radio canke kuri televiziyo. Hari umuntu gusa yarambwiye ngo ntibariko bara amajwi ngo nasohoka kuri televiziyo. Ariko babaza baragerageza sinzi kibazo. Vyanse ariko kuri Canal CH niyo vyanse ari kuri Star Time byakunze. Hariya muri cabine technique gushino sawa cyagerageza ati kuri amasanamu niko turayumva cyane, ariko bizera ko biza kugenda neza cyane. Vichou nibaza ko katavuga kadahenda kavuga nawe. Ego aratwumviriza. Umuntu ariko araturaba twazana na tweet acafata n'akaradio acashirako. Ubu anashaka ariko umvise ko nikizasigara umuteknisi. Nabikubwiye atavuze n'ivyojyo. Karibu cyane mu kiganiro Hit Connection Vichou. Ndizera ko umeze neza cyane inyuma kubona mu ntara Gitega ku mugwa mukuru wa politiki uri kumana nyine icubahiro mukuru w'igihugu. Turaswe kandi kwakira. Ndizera ko ibintu byagenze neza cyane ari mu ntara Gitega. Ibintu ni sawa, ibintu byari sawa no munsi naje mugabo rero murabizi bavuga mu Kirundi ngo urubanza rumwe rumara zibiri. Je hano naje kubw'indirimbo yitwa Vibration. Ariko kandi hari n'urundi rubanza rwanzanye. Ego. Ubwo rundi rubanza rwanzanye yaherekejwe wenyine. Hano no munsi meze neza cyane mwari mumenyereye nza ndumwe. No munsi rero naje meze neza cyane nazananye no mu boss. No munsi mu boss yamwizaniye. No munsi ntihagire uhava mbaza ngo bigenda gute je kumwe na boss ibintu ni sawa. Umu boss wenyine navyivugira. Urumva ubunye wewe unibikoraho. Oye yakirazira ubu meze neza cyane kabisa. Yego reka twakira umubosi nkuko tuvyumvise. Reka twakira umubosi nawe atubwire tumwikaze muri studio za Buja FM. Yambucane mu bosi. Yambucane. Iryo zina ni Nshasha kuri jewe. Jewe nitwa Dr Eric Bigirimana. Ego. Uno munsi naje nshigikira Vichou Love murabizi ko yasohoye iyo ndirimbo. Basohoye indirimbo iryoshe urumva kirazira kumureka wenyene no kumukingira. Ego. Rero turi ngaha kugira dushigikirane. Naje ndamushigikiye hakubera hariho igiteramo teramisha ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Ego. Nkabanje ngaha nserukira ikigo kuvuga ikibanza citwa Bigland. Bigland ni mu Nyakabiga ya kabiri haruguru ya Life Center ku bantu bazi iyo eglise. Ego Life Center. Igiteramo na Vichou Love. Ego. Hama turahaye ikaze abantu kuko abazo bari umunsi wo kuhugurura ni hashasha. Akaba arico gituma no munsi mubona na je nzananye nawe kugira ndamushigikire hama dushigikirane muri uwo mugo. Tucumva docteur. Tucumva docteur twumva umenga ubunye yatanguye gushiramwo ibisata by'abavuzi mu ndirimbo. Bendiwe. Natwe twa abantu bazoza bajejwe amagara ya Vichou Love. None urumva ni ibintu by'amagara ageze ku rundi rwego. Ni kibanza kinini cyane bagiye kugurura. Kubera ki mwahisemwo Vichou Love?
twahisemo Vichou Love kubera nkuko mubizi ni umuririmbyi mwiza cyane ateramisha abantu bagahimbagwa mwabivuze mu ntangamarara yuko n'igitega yateramishije abantu bakanga no gutaha na nyene icubahiro mukuru w'igihugu akumva ati ntibahagarike rero birerekana yuko ari umucuraranzi ari umusani abimenyereye gose tuca tuvuga tuti uwo munsi nta wundi twoshira imbere atari Vichou Love kugira aturirimbire abantu bahimbagwe bugorora ikibanza baryohewe kuri Bigland mu Nyakabiga. Vichou Love rero arafise impano yahawe n'Imana twarayishimye kujya tuzoshimaniza abandi sikibanza cy'umuntu umwe ariko no munsi twavuze tuti tuhugurure ahashushe ahaturire nunda cyane niyo ndirimbo vibration ibonegweho amadushigikirane murakoze nkunze akantu akunze kuvuga ngo nkora nk'urikakore ijya nyuma Vichou wewe kugira baguhitemo wiyumvisemo gute kugira wumva ati jewe kiya kibanza ni kibanza amazi iminsi ndakibona ndahaca kenshi ndakibona abantu bakivuga hari amaje menshi y'abana hari ibintu bitandukanye ni ibintu bishasha mu Nyakabiga twari tumenyereye kugira kumva ko baguhisemo Vichou wiyumvise gute urakoze cyane wabitanguriye ko je namahonda kubabwira mukanya niko nduviza deba mwarimo jewe ya discipline twabwiye tuyigarukako kazi kanyu je narababwiye kabisa ari amafaranga mureke tuze turayarya twebwe twumva ivyo turimo hanyuma ibisigaye kumva boss yaranyiyumviriye canke nabo bakorana bakavuga bati duhamagare Vichou sagaseseshwa rumuri yaje kubivuga Vichou Love n'umuntu umuhaye igiteramo mwese nama nabibabwiye ko je ndonze igiteramo ndagikora nk'icanyuma ubundi hano nta byinshi mpava ndahavugira mugabo no kubwira ko niyumvise neza kubera ko boss yagiye muri bagenzi we bavuga bati Vichou niwe muntu wa mbere tubona ko yoza kugurura abandi yabivuze neza si kibanza cy'umuntu umwe abandi bazokurikira mugabo Vichou nimero imwe hano muri no radio narababwiye ngo Vichou nama nkunda kwama ndi wa mbere mu bantu urumva n'ubu no munsi Vichou aratangura hama abandi bagahereza urumva rero jewe niyakiriye navyumvise neza bwa mbere kandi nibaza ko muca muvyumva namwe je kuri jewe nja mvuga nte nimba boss angize wa mbere ifo ko mba ndi wa mbere no kuri sho nze ndabimwereke atazovuga ngo hamagara abandi hamasubire kunyibagira no ngomba kuba wa mbere nongere nugare kandi ico kintu uvuze nico kandi niki kirakomeye rero nshaka kumenya kuri ujya munsi bavuze bati si wewe si kibanza c'umuntu umwe no kuvuga ngo ninyuma yawe hari abandi bazotumako nigiki uzokora kugira ngo ya performance yawe uzogaragaza uriya munsi ntizisumbwe uzosubira ku munsi wa kabiri cyangwa umunsi wa kangahe bazogoma bavuga bati ku munsi wa ouverture wari umunsi wago reka ndakubwira ikintu kimwe hajya uwundi muntu azokurikira nubwo yokora vyiza gute ndashobora kunsumvya uti gute mwese murabizi yuko mu Kirundi bavuga ngo oya tureke ivya live uzocira kakaguru mwese murabizi ngo intango yamigoye mugabo bahamagara wa wundi azi no kugwana n'intango abizi habwe ati niwe muntu tubona ko bikunda sasa icyo uvuze no kubwira nti uriya uwundi muntu nahazoza azokora nkawe mugabo jewe ndisubire certain si boss ntari hano azoza kubabwira uko vyagenze kandi ndisubire ko atazovuga ibinyuranye n'ivyo je ndiko ndababwira igiteramo nditeguye ndi tayari mwana shima n'igiteramo citwa vibration vibration concept ego umubosi yashaka kutubwira ni itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu urumva ko ni Vichou azwa ari wenyene ndashaka kumenya wiyumviriye Vichou wenyene canke arandi bazerekeza Vichou igiteramo kizotangura sangapi bizo kwinjira n'amafaranga ngahe bisabye kugira umuntu ashobore kwinjira ndashaka kumenya rero wewe ubiteguye gute Vichou no muririmbya urazi ko amazi imyaka myinshi cyane mu muziki aramenyereye imizyo muziki wewe witeguye gute public ya Vichou canke public y'abakunda umuziki muri rusange murakoze cyane kuri ico kibazo twiteguye ko abantu bakunda Vichou bazotwitaba ku bwinshi kuri izo mvo rero twarateguye ikibanza ni giteramo kizotangura kare mwashaka imbere yuko Vichou Love ashika hazoba habuguruye kuva ku murango abakeneye gutembera abakeneye gusohoka bashike muri ico kibanza babakire abana abakuze bakine baterame
hanyuma imbere yuko igiteramo nyezina ca Vichou gitangura hariho yindi band yitwa Phoenix Band izotegura ikibanza ikaryosha nayo nyene ikaririmba ahazo bari nk'isaha 12 n'inusu saa imwe ego bace baririmba gushika nko mu masaha ya saa 2 na nusu imbere yuko Vichou Love ashika nawe agaca ashusha karere turahaye ikaze rero abantu bose bazoshike ni mu kibanza kizoba giteguye kuva ku murango kuva nk'isaha 6 ushaka guterama ushaka kwicara akaba arafata icanyo cyangwa icafungura abana bakina gushika ku mugoroba hazoba hari aba DJ babunyoye nabo nyene bafise ubuhinga baba baraharyosha hanyuma imbere yuko niyo Phoenix Band itangura ego hanyuma nayiririmbe kandi nayo nyene rimwe abasani babizi bamenyereye ako kazi hama Vichou Love tumwitegure rero kuza guseka ego hanyuma shika aririmbe abiryoshe kuri izo rero turatumiye abantu bose bakunda umuziki muri iki gihugu bakunda Vichou Love bakunda ibiteramo biryoshe mu kibanza citwa Big Land nkuko nabivuze haruguru ya Life Center mu Nyakabiga shwa ya vibration kwitiranya igiteramo gucitirira izina y'indirimbo yawe Vichou Yego. ni habaye coincidence canke indirimbo wayisohoye kubera iyo ouverture urakoze cyane indirimbo je nayisohoye ouverture itaraba mugabo mwese kano kantu murakazi nibaza ko Asani ni wabivuze neza ati abantu bamenyereye ama TikTok donc réseaux sociaux kano kantu karaciyeko hari n'umuntu yanditse muri commentaire ngo abandi mwebwe mubona ivyo abandi babona ko ari ibintu bisanzwe Vichou babibonamwe amafaranga urumva indirimbo rero yasohotse avant hama nkuko mubizi abantu iyo bagiye barumva ikintu nk'iki iyo kigiyemwe abandi bantu bana nk'ubu benshi babona umengo ni ibintu bisanzwe napenda kukula na mwachia nani donc ukumva umengo ni ibintu bisanzwe hagiyemwe umuririmbyi akano kantu kagaruka nka gashasha bibaye uko rero urumva ko kagarutse nka gashasha ba bantu bose bari kuri TikTok bakoresha réseaux sociaux bagomba guca basubira kuronovera kakana hama je urumva mba ndabitomboremwo mba ni bimwe bavuga ngo abagabo barara kubiri bakarota kumwe urabona ko ikiri ratanguye kumota hano rero indirimbo yitwa Vibration twifuza ko Big Land ari kibanza gitangura kuvibra avant yuko iki nyezina ginjira ego usanzwe ufise abafana benshi cyane Vichou ego narijya mu Nyakabiga ndazi ko benshi cyane bahazi siko gambere Nyakabiga bwiza za rohero hose warahifatiye kubera urazi ko arusanzwe uvugiriza haje nyine mu Nyakabiga usanzwe ufise warusanzwe n'ufise band yasanzwe muririmbira hajya ndashaka rero gutumira abantu kuri uyo munsi witariki indwi z'ukwezi kwa 6 tugiye muri Sama nibiki vyotuma wa muntu avuye hanze wa mu diaspora azoza kuraba Vichou kuri uyo munsi uzobaha vibe imeze gute uyo munsi ubwa mbere abantu batahure ikintu kimwe concert yitwa Vibration donc ni vibe donc nta bintu byo gusinzira hazoba hari gucanga mu kabidasanzwe ivyo navyo Vichou umuntu ataramubona ndamwifurije kutazomubona kubera ko nimba show yitwa Vibration bimwe nahora ngira mazimizi nkunda kubabwira nije nkora igiteramo nk'icanyuma ahubwo boss aba aritegura neza podium yubake nziza yakweraza ugira nuzuyimene yashobora kubomoka mu musana akagira ingorane kubera iswingi nyinshi kuryoherwa abararondera ivyo gufungura vyinshi abararondera ivyo kunywa kubera ko iconzi icucu no gusambuka yabivuze neza tuzohaturira kandi hazotokombera ico ndi sure abantu bategerezwa kuza hari abantu bakunda kuvuga ngo Vichou aririmba umwanya muto oya ndashaka sinzi hano turiko tubivugira ku radio bose uruhusha nibaza ko atangorane umwanya abantu bazoshaka ko jewe ndirimba nimba avuga ati dushaka ko Vichou aririmba amasaha 4 wenyene bizogenda kubera ko nama nabikoze nimba avuga ati Vichou turashaka ko turirimbira indirimbo yitwa gutya na gutya ivyo nama nabikoze nta ngorane mfise nimba avuga ati Vichou turashaka style imeze gutya nimwara muvuga ngo amapiano nayo so amapiano none sinayazanye style zose umva ko ari byo urumva nifuza ko abantu ahubwo bo barategura mu mufuko mu mufuko bahategure neza kandi urumva ko iminsi iracariho no musituri tariki 21 umva aracasigaye indwi zigera kuri 2 kwitegura no rubanza abantu babe barayarondera